zina murundi wese ategerezwa kumenya yuko aya mafaranga dukoresha agugwa amafaranga amwe tuvuze y'amanyamahanga. Bisigura ko nimba ufise igihumbi umenye yuko hagati y'ibice 20 na 30 kwijana ari vyaguze iyo noti uri kurakoresha. Muri ubu buryo bwo kuriha OBR biciye kuri telefone turiko turafasha igihugu kugira ngo za noti zigume zibitswe muri banki. Uko ziguma zibitswe muri banki ajya mahera ntasaza. Bisigura ko nitwijukira guhanahana amafaranga kuri ibidandazwa dukoresheje telefone, ya mahera yahora agenda kugura yandi mahera azogaruka yubaka amashure, azogaruka yubaka amabarabara, azogaruka yubaka amavuriro, kandi ivyo byose turabikenya. Bisigura ko abandi bakunda ibiturire no guca mu ryahumye ubutunzi bw'igihugu ubu buryo buje gukemura ico kibazo. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabwa kuri micro ni jewe nyene Juste Gaël, inyuma kamera mwita umusaza mumaze iminsi murengana mukabona ahantu handitse Cachetel. Bamwe bakabaza ati nibiki, abandi bakabikoresha bumva bakumva bibahindura ubuzima. Ndakubwira ko no munsi nkuko nabemereye ntaco muzomburana nje mu buyobozi bukuru bwa Cachetel, aho no munsi nza kuba ndi kumwe n'ubusanzwe arongoye rino shira hamwe rishobora kugufasha wewe kugira ngo ntusubire gutondera imirongo muri OBR ukumva ngo kitanse yanje yatevye wahamara umunsi ugatangura kwidoga. Ndabura ati nta bundi buhinga bwo kubika no kubikura rungika ukoresheje akanyenyeri 129. Ndi kumwe rero n'umuyobozi. Mbega Cachetel ni shiramwe rikora ibiki, baje gufasha iki mu bijanye no kubika no kubikura, mu bijanye n'uburyo benshi bakunze kuvuga ngo ama service ama service électronique. Kwa kuri handi ndabura ko ndi kumwe rero n'umuyobozi nawe sundi ni Kwizera Jean d'Amour. Ndabara musa nyakuba muyobozi. Yambu cyane Juste Gaël, tubahaye n'ikaze kandi muri Cachetel. Mumve ko ari iteka ridasanzwe kubona turi ngaha. Murakoze cyane. Iyo umuntu yumvise Cachetel atahura iki? Cachetel ni igisata cyo guhanahana amafaranga kuri ibidandazwa, kuri hana service biciye kuri telefone, kikaba cemewe ni banki nkuru y'igihugu cacu y'ubucu Burundi itariki 29 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023. Tudatevye twaciye tuja ku kivi kugira ngo dufashe abene gihugu guhanahana amafaranga, kubika, kubikura, ndetse ubugira kabiri tukabafasha guhuza amakonte yabo bafise mu microfinance canke muri banki isanzwe ifise ufatanye na Cachetel. Umwene gihugu akaba ashobora kubikura ya mafaranga yiwe ari muri banki canke microfinance atiriwe ari deplasa, akaba kandi ashobora kubika amafaranga afise muri Cachetel yiwe muri banki canke microfinance atiriwe ari deplasa. Ubugira gatatu Cachetel kuri uyu mwanya turakorana n'amalimentation menshi, ububare, amahoteli akomakomeye, aho ushobora kugenda udatwaye amafaranga kashi ariko uyafise mu telefone yawe, ukagenda ari ibidandazwa waguze ukariha, ari ibinyobwa wafashe ugashobora kubiriha. Cachetel kandi turafasha kugira ngo mineruvare ku mashure yaba kaminuza yaba ya segondere bashobore kuriha. Turafasha kandi abantu babitsa mu assurance, ajya amafaranga barashobora kuyatorera kuri Cachetel batiriwe bari deplasa. Cachetel kandi saho gusa bigarukira, kuko twipfuza gushika muri ca gihugu cifashe aho ibintu byose tuzoba tubikora tutarinze gutakaza umwanya. Cachetel rero duheruka kwizegwa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR ngo dufashe umwene gihugu aho yibereye afyonze kuri akanyenyeri 429 akadirisha acabonamwo OBR, yinjiye amatagisi n'amakori yose ariho muri OBR arimwo, agashobora kuriha ndetse akabijya. Nuko ahejeje kuriha araronka ubutumwa burimwo nimero ya kitansi. Muri ubwo butumwa rero burimwo nimero ya kitansi, aciye ahariho hose ari ku biro bya Cachetel, ari ku ba partenaire dukorana na Cachetel,
abaha ya nimero ya quittance nabo bagaca bayinjiza muri systeme yacu bagaca musohorera ca quittance yari kwirigwa aja gutondera muri OBR agaca akironka ubwo nyene hanyuma agashobora kugitwara aho yari yipfuza kuja kubitwara. Imbere ko tubandanye n'ivya OBR n'ivya ma assurance ekana amabanga mwamwe na microfinance mufitaniye ubufatanye dusubire tugaruke kugira umuntu azane inyishu nuko hari kibazo Kashitere yaje kuba inyishu y'ikibazo cyayo hari inyishu yari isanzwe ikenewe muzanye mu bibazo byari bihari mu kubika no kubikura. Ego Kashitere hariho inyishu yaje izanye burya mu bintu by'urudandazwa iyo ibidandazwa bibaye vyinshi umuguzi aroroherwa kuko harabaho ico no kwita competition des prix ibiganwa ku y'ibiciro. Iyo mu gihe naho abaguzi ari benshi mugabo ibidandazwa navyo bikaba ari bike wa mudandaza ashobora kuzimba abene gihugu uko avyifuza. Rero twaje hasanzwe hariho ibindi bisata bikora nk'ivyo turiko turakora kugira ngo umwene gihugu ashobore gukoresha igisata yumva yuko kirimwo akarusho. Rero twebwe akarusho kuvuga yuko twazanye ku mwene gihugu nuko hejuru yo kubika hariho guhanahana no kubikura. Rero amakomisiyo dutwara kuri ivyo bikorwa byo guhanahana kubikura no kuri ibidandazwa ari hasi cyane ugereranije n'ibindi bisata dukora ibikorwa bimwe. Turi mu gihe nyene icubahiro yamahimiriza abarundi yuko twese kugira ibikorwa binyaruka akenewe ikintu kijanye na digitalisation. Mwebwe namwe muje kudigitaliza mufashe abakena ama service amwe abitura OBR murazi ko aba hari mirongo myinshi cyane. Tubwire ikintu ca digitalisation kiravye cyo cyofasha igihugu cyane gose. Ikintu ca digitalisation dukwiye kucumva ubwa mbere. Abarundi turabivuga mu gifaransa mugabo ntiturashobora kubishira mu ngiro. Turakunda kuvuga lota egal l'argent, umwanya n'amafaranga. Bisigura ko nimba maze amasaha 2-3 nondeye ikitansi muri OBR muri ayo masaha 2 canke 3 ku muntu afise ibikorwa yobakoze ibikorwa ashobora kubyaza uwundi musaruro mugabo yamaze kuwutakaza atondeye igitasi cyonyene. Sinico gusa, nitwaba dukeneye vy'ukuri Uburundi bwifashe ama service yose ya leta yategerezwa kuba digitalize. Ubwa mbere biraza kugwanya fraude kuko ibi tugenda kuriha mu mabanke bakaduha borudero. Aya maborudero n'amakashe y'amabanke yose ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu Buyenzi biriyo amakashe y'amamicrofinance ari mu gihugu cy'u Burundi mu Buyenzi barabifise, amakashe y'amaministeri atandukanye mu Buyenzi barabifise. Bisigura ko uyu munsi birashoboka yuko ijya borudero ya banki canke ya microfinance kanaka bayigana bagashirako nikashe ya banki nyene mugabo itasohokeye muri iyo banki canke microfinance. Kandi ugasanga kubera service za leta bibabana vyinshi bikabatwara umwanya munininya wo kugira ngo bazobikontrole bakazoza gutora yuko ya borudero itare yukuri wa muntu ico yarakeneye yaramaze kukironka. Uko rero baza kuba abantu benshi niko biza kugorana ingene abo bantu bashobora kubafata. Ariko mu buryo digitale ubwa mbere umuntu kugatwe kiwe yungutse gutakaza umwanya. Ubugira kabiri mu buryo bwa digitale fraude iragoye kuko nk'ubu umuri Kashitere urishe OBR muri irya message baguhaye harimo quittance. Iyo quittance kugira izosohoke mu gihe utanze nimero ya quittance atariyo ntiza gusohoka. Kandi birorohera na OBR kuko ubu OBR ku buhinga ngurukana bumenyi yarashize ko uburyo ushobora kwinjizamwo nimero ya quittance igaca isohora ibyo wakoze bakakwereka yuko iyo quittance ari yukuri cyangwa atari yukuri. Bisigura ko habandi bakunda ibiturire no guca mu ryahumye ubutunzi bw'igihugu ubu buryo buje gukemura ico kibazo. Twebwe niryo hangiro ryacu
kandi twarigoye amakori arenga 65. Murumva si igikorwa coroshe kugira ngo seruvere za Cashtel zishobore gukominikana na seruvere za OBR kuri ayo makori yose, ariko twarafashe umwanya kuko iki gihugu gitegerezwa gutezwa imbere n'abana b'igihugu. Igihe twumva yuko tuciteze yuko abandi aribo baza kudutereza imbere igihugu ntibikunda, ahubwo twari dukwiye kumenya yuko n'aya mashirahamwe bamakungu nivyo aradufasha, mugaba hanini tumenye yuko agaruka gufasha mu bihugu aba yaravuyemo, kuko inyungu aronka kuri aka gataka k'u Burundi abaza kugabura bijya bita amadividende ni abene imitahe, kandi abo bene imitahe niba bari muri iki gihugu cy'u Burundi. Bisigura ko za nyungu zava mu Burundi, zavuye mu Burundi, zigaruka zikagenda guteza ivyo bihugu ayo mashirahamwe abavamo, ariko ari twebwe twavyikoreye. Za nyungu ya mashirahamwe ngahaba yarose, naho abanyamitahe bogaruka bakaronka inyungu, mugabo ibikorwa vy'iterambere bazobikorera ngaha mu gihugu nyene. Rero ni mu buryo twaciye tubona yuko kugira ngo kandi duterere n'igihugu, kugira ngo bakaboko bagabanuke, igihugu cari gikwiye gushigikira ibi vya digitalization, kigashiramwe inguvu, ahubwo kigatanga n'itegeko yuko n'abatarabikora bo vyijukira kugira ngo ya mafraude ashobore kugabanuka. Mu maservice ya leta kweri kigushima guhera ku bufatanye na OBR, ikigo OBR mubona Cashtel igiye gufasha iki ma service mesha hari kweri kigushima guhera kuri OBR? Ego twashimye guhera muri OBR kuko niwo mutwe w'igihugu. Ubushikiranganje bw'indero, ikintu cyose urondera mu bushikiranganje bw'indero, mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ikintu urondera muri PG police judiciaire, ikintu cyose urondera muri ADB, ikintu cyose urondera muri PAFE, ikintu cyose urondera muri environnement ukirihira muri OBR. Bisigura ugiye ukaraba imirongo itonda mu kigo ca OBR, mu bushikiranganje bw'ubudandaji, ukagenda ukaraba imirongo baba batonze muri ADB, ukagenda kuraba imirongo ibiri mu mabanke, abagiye kubitsa, abagiye kubikura, n'abagiye kuri ha OBR, uca usanga abantu batakaza umwanya munini nya cane gose bategerezwa kuba bari ku bindi bikorwa. Aho usanga umuntu muri ivyo bigo tudondaguye ashobora kwamara umunsi wose arindiriye. Bisigura ko uwo mwanya nta gihugu gishobora gutera imbere igihe umuntu amara umunsi umwe, imisi ibiri atonze kugira ngo ashobore kuriha serivisi canke iriya. Igituma rero twahereye ngaho ni ukubera ariho umwanya munini utakarira, ba bantu ntibaba bari ku bikorwa. Bisigura ko nta n'umwimbu igihugu gishobora kugira mwiza mu gihe abantu batari ko barakora. Nuko mudusigura ibintu bikomeye cyane. Cashtel irimwo amajambo abiri, cash hamwe na telefone, telefone. Bankeneye kumenya muravye ino service muje gukorana na OBR, mwibaza ko igiye kongereza ku rugero rungahe bivanye n'ivyo mwateguye? Urugero ngana gute kugira ngo ama service abantu bakenera muri OBR ashobore kunyaruka? Twebwe turiko turaraba muri uyu mwanya turashobora kwizera yuko ku bice 80% bizotuma hari ibigabanuka ku mirongo yahora itondwa muri OBR, kandi bikaza guterera mu mwimbu w'igihugu. Kuko muri Cashtel kuri ha OBR ntibinsaba ko ndinda kwinguza, bisaba ko mba mfise ama electronique jewe ubwanje ni telefone yiwanje. Maze kugira ama electronique ya Cashtel, ninjiye ku kanyenyeri 449 kadirisha indwi, ndaza gusanga mu vya bisata byose vya OBR, nkaca ndiha. Akabijya nuko kwa gucererwa abantu bahora bagira, ugasanga bagiye kuriha OBR baracerewe, ubu ntibizosubira kubera nzorihira aho nibereye, ndazi yuko
nimba nari kuriha itariki imwe y'ukwezi narisha itariki imwe naho igitansi nzogitora itariki 10 muga obeyere irarokonesa yuko nayirishe bisigura naho noba nafatiriwe gute ivyo bikorwa nza kubikorera aho jewe nibereye hanyuma muri bwa butumwa bampaye harimo ya nimero ya kitansi arejo ari hirya yejo ari nyuma y'indwi ari nyuma y'ukwezi nzoca ahantu hose handitse ati ngaha turasohora kitansi ya obeyere ndabahe ya nimero ya kitansi ndonka cya kitansi cya obeyere nimba ari ico nshira muri klasema yiwanje ndagishiremo muri klasema kugira ngo obeyere niyaza kunkonorora izobone vy'ukuri yuko narishe rero tuzogera 100% aho tuzokwinjira ku mashira hamwe ari hagati na hagati hamwe n'amakuru kuko yoyo aca kuyindi seruvere bita umutanga koli nabo bagashobora kuza barariha electronikema ico gihe niho tuzoca tuvuga yuko turiko turashika ku bice 100%. Mugabo muri uyu mwanya ivyo muzi vyose umuntu ariha ku gatwe kiwe, ivyo muzi vyose amashira hamwe mato mato ariha nka TVA umwimbu kuvyo yarose donc imposte iri hoveni ivyo byose birashoboka uciye muri kashitere. Akabijya mutavuze ngira kandi byari bikenewe nuko kuriha vyose hari abantu bakunda kuvuga ngo iwacu connection ikunda ntibisaba connection bisaba telefone y'umuntu ubwo abarundi bose bakenera obeyere barafise ayo matelefone cyane gose twaravyoroheje muri kashitere ibi turiko turavuga uwufise za telefone nini nya z'ikizungu n'uwufise twa dutelefone dutonya arashobora kuriha obeyere. Bisigura ko bidakenera internet. Ntibikenera internet ahubwo akabijya tugiye kuzana kubera hariho abantu bakenera kuriha obeyere mu gugasanga ntibari no mu gihugu tugiye gushiraho application yo kuri telefone ya Android hamwe no kuri telefone ya iPhone ku buryo jewe naho noba ndi hanze nkaba nzi yuko hari ivyo nza kuriha obeyere canke niye kurungikira amahera umuryango canke iki binsaba gusa yuko mbanda yafisemo bisigura twimuye vya bintu byose twakora turi offline tudakoresheje internet tubishira no kuri internet. Ayo ma service rero azoba ariho ku buryo naho wo buri hanze ukeneye kurungikira amahera umuryango inshuti umugenzi uzokwinjira muri ya application ugakora vya bindi nyene n'uwundi atari kuri internet ari karakora. Sigura ko n'abadiaspora mwabimviri cyane gose kuko turiko turiyumvira ntitwiyumvira ku ruhande rumwe gonyene abarundi bari mwisi yose kandi kuba muri iyo mwisi yose hari aho usanga bariko barakorera ibikorwa mu gihugu c'amavukiro bibasaba nabo yuko bisunga amategeko y'igihugu kuvyo kuriha amatagisi n'amakori ugasanga rero wa mu diaspora biza gusaba ko umukozi wiwe yugara abanze kugenda gutonda muri obeyere amare umunsi wose bya bikorwa yari karakora yasize yugaye. Abo rero twarabiyumviriye ko nico gituma twashizeho iyo application ntibizoba bikenewe yuko arinda kugara wa mukozi nawe ubwiwe azobashobora kuvyikorera canke ro patro iyo yibereye ashobore kuba yobikora hanyuma wa mukozi nimba hageze yuko acura akazi arazi yuko azoca ahantu handitse ngaha turasohora igitansi cya obeyere abahe ya nimero y'igitansi baca bamusorera ca gitansi. Nawe nyina bikurikiranyire ntibamubwire ngo ikori ngo no mwaka ni menshi kandi atari ivyo cyane gose kandi igituma ibi bintu biri na serieux tunanashimira kandi n'ikigo obeyere kuko kiriko kiragerageza cyane mu bintu bya digitalization. Uyu munsi umurundi wari we wese yarishe arashobora kwikontororera vy'ukuri kwico gitansi ari ico kuri arashobora kwinjira kuri site ya obeyere hari ahantu yinjizamwo nimero ya ca gitansi akinjizamwo n'itariki yarihiyeko bisigura ko kufise amakenga arashobora kuvuga ati none je kaya mahera na yarishe muri kashitere yoba yageze muri obeyere
aca yinjira ku telefone yiwe akarondeza OBR, hanyuma agaca yinjira ahantu hamwereka kwinjizamwo nimero ya quittance n'itariki yarihiyeko, amazina yiwe n'ivyo yarishe bica biza. OBR ikenerwa n'abarundi bose. Mbega aho hantu umuntu azohava asanga iminsi yose yanditse ati hano muraronka igitanze ca OBR, murarika igitanze ca OBR, mbega abarundi bari mu ntara zitandukanye bagiye kuyasanga hehe? Bizogenda gute? Bifata umwanya ungana gute narijya ku munsi abarundi baguma bari amakori? Muri uyu mwanya turiko turarondera aya masecretaria publique yarasanzwe ahari kandi anakoresha na internet, kuko kugira ngo ico gitansi gisohoke nuko uwo mu partenaire aba yashitse, aba yinjiye muri systeme ya Cashtel. Rero abo bose bafise ama secretaria publique, ama microfinance, ama banke, ni yindi opportunité ya business novuga yuko ivutse, kuko bajya abantu b'ama secretaria publique ibikorwa byabo by'ubudandaji bakora nukwemprimira impapuro abantu, nukuza abantu bakabandikira ivyo bakeneye hanyuma bakabisohora. Ubu rero turamaze kuronka abatari bake, turamaze kuronka abafise mu secretaria publique, turamaze kuronka ama microfinance afise amashami ahatandukanye, kuko ama microfinance yose nka yose akora akoresheje internet. Bisigura turabashiramwo application ku buryo yinjijemo ya nimero ya quittance, ca quittance gica kiza agaca gisohora. Twobwira rero abarundi n'abarundi kazi yuko ari opportunité ya business muri Cashtel, kugira ngo tworohereze babene gihugu na twebwe kandi turonke umwimbu mu rudandazwa dukora, ko abo bose bakoresha internet bo kwitura ahari ibiro vya Cashtel canke bagahamagara ku nimero itariha amajana 429 bakatubwira ko bipfuza gukorana na Cashtel mu korohereza abene gihugu mu vyo gusohora ibitansi. Dutegerezwa kumva yuko ko twatanguye tuvuga ko umwanya ari amahera, nivyo uzohitamwo kugenda kumara amasaha nayo utondeye quittance muri OBR, cyangwa uhitemwo guheba 500 bagusohorere ca quittance hafi yiwawe. Kandi akunguko karimwo nuko mubiravye yo mahera yo gusohora ico quittance n'amahera yo kwiyunguruza yonyene, amahera yo kwiyunguruza asumba inshuro 2 canke 3 ya mahera yo gusohoza igitansi aho wibereye. Ko mutubwira ibintu bikomeye, umuntu yumva rino shirahamwe Cashtel ni shirahamwe ubona ko rifise imbono. Mwana tubwiye ati ndushobora gushika mu Burundi bwifashe 2040 tutagiye mu bijanye na digitalization. Mbega imigambi ya Cashtel uwo murakoranye na OBR, imigambi yanyu mbere ko tuyishikira bankeneye kumenya abarundi bagiye kwitura aya maservice mugiye gukorana na OBR guhera ku itariki zingahe? Ego abarundi kuva kuri uyu mwanya turiko turavugana n'ubu nyene ukaba ufise ico ukeneye kuriha muri OBR, ntuza guhaguruka ngaha igitansi ugenda ugitahanye. No kuvuga uyu mwanya turiko turavugana ibi turiko turavuga birakora. Ikihari conyene turiko turakora no kugwiza vya bibanza umuntu ashobora gucaho akabona ca capa ati ngaha turasohora igitansi ca OBR, kugira ngo uri kuri Gare du Nord, uri muri centre ville, muri ivyo bibanza bitandukanye, uri Bukinanyana nakenewe yuko arinda kuva Bukinanyana wagende mu Cibitoke ku biro vya OBR, ahubwo duhamagarira abo bafise ama secretaria publique ngaho nyene Bukinanyana kwegera Cashtel kugira ngo urudandazo rwabo rubandanye rugenda neza. Ndabumva nkuko nariko ndabivuga, umuntu yumva Cashtel arumva ko rishira muri fisi imbono. Mbega 2040 Uburundi buzoba bufise ari igihugu cifashe, ubu harabamaze gushikayo. Je nabwiye uyu musaza kuri kamera nti Cashtel igeze muri 2034 hasigaye 6 naho turi 2025. Imigambi yanyu akazoza ka hafi na kakure mushaka Uburundi bumeze gute? Ubwa mbere zina murundi wese
ategerezwa kumenya yuko aya mafaranga dukoresha agugwa amafaranga amwe tuvuze y'amanyamahanga. Bisigura ko nimba ufise igihumbi umenye yuko hagati y'ibice 20 na 30 kwijana ari vyaguze iyo noti uri kurakoresha. Muri ubu buryo bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone, muri ubu buryo bwo kuriha ibidandazwa biciye kuri telefone, muri ubu buryo bwo kuriha obeyere biciye kuri telefone, turiko turafasha igihugu kugira ngo za noti zigume zibitswe muri banki. Uko ziguma zibitswe muri banki ajya amahera ntasaza. Mugabo uyu munsi inoti isohotse mu kwezi kumwe bivanye nuko tugenda turayahanahana, ugasanga umuntu adandaje ifu, za noti yatereye muri ryafu, adandaje amamesa, za noti yatereye muri ya mamesa, ayo mahera ahera n'ingoga. Kandi yazoja kugura yandi ni ya matagisi n'amakori turiko turatanga. Bisigura ko nitwijukira guhanahana amafaranga kuri ibidandazwa dukoresheje telefone, ya mahera yahora agenda kugura yandi mahera azogaruka yubaka amashure, azogaruka yubaka amabarabara, azogaruka yubaka amavuriro, kandi ivyo byose turabikenye. Ahubwo tunasaba ibanki nkuru y'igihugu irazi yoyo ibi turiko turavuga n'uburyo ikoresha kugira igurize noti. Nifata ingingo, nta murundi atunze ibihumbi 100 yananiwe no kugura telefone y'ibihumbi 30. Bose barazifise. Twige guhanahana amafaranga biciye muri ubu buhinga bwa digitali. N'Uburundi bwonyene tukiri inyuma, naho woja muri aka karere ka East Africa. Twebwe none dufise ingorane iyihe? Twumve rero yuko Kashitere yaje kugira ngo igihugu ya mafaranga cyahora gikoresha kugira kigura ya mafaranga dukoresha nikibe kikigenda kuyakoresha mu kuyagura yandi mafaranga, ahubwo agaruke gusahiriza mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Ubugira kabiri nakarusho ku muntu wenyene ubwiwe, wa mwanya yahorata agiye gukora ibinibi Juste Gayere, ubugiye muri banke canke microfinance baguha inoti z'amajana 5, none n'inoti z'igihumbi. No kuvuga ufise umuntu uza kuriha umuriyoni ni afere, ugenda nesakoshi yo kugira utwara ayo mafaranga cyangwa akagunira. Uravyumva nyene. Rero n'uyu munsi ugiye Kiriri Garden, ugiye kuri aya ma alimentation za Kigobe, Agaharawe n'ahandi hatandukanye, ntibikenewe kugenda utwaye uruboho rw'amafaranga ngo ugiye gusuma. Urashika ivyo ukeneye byose ukabironka, hanyuma ukariha uciye kuri telefone yawe. Mwijambo rimwe hariho no kongereza umutekano, kuko amafaranga ntiyakozwe kugira agire ahagaragara. Uko bakubonana urusakoshi guze amafaranga, niko nabagukurikira kugira ngo bayakwake baba benshi. Urumva ugenda umutima utari hamwe. Yego twaje rero nka Kashitere kugira ngo twugurure d'abord abarundi, tugire imbono nk'abandi bose muri ibi bihugu turimo, twumve yuko uburyo digital ari bwo buryo bwonyene buzodufasha kugira ngo tugere kuri muri ya mbono ya nyene cubahiro umukuru w'igihugu, Uburundi igihugu cifasha. Muti abarundi batahore ko amafaranga bakoresha abayaguzwe n'Uburundi bukoresha amafaranga mva makungu. Ego Umurakuranye na Obere, twitege ryari iyindi ubundi bufatanye canke iyindi partenariat n'izindi service zikenerwa cyane n'abanyagihugu, nk'akarorero ivy'igitoro canke ibindi vyinshi abene gihugu bama bakenera kumanya kumwanya. Kubijanye n'ivyo igitoro naco tuza kubivuga ko mugabo abarundi bategerezwa kumenya yuko umwavu, igitoro, igihugu giterera amafaranga menshi kugira ngo ibi bintu biboneke biri ku giciro gitoya. Bisigura ko uko tuzana ibikorwa bituma ya mafaranga y'igihugu yagenda gukora nko kugura ayandi mafaranga. Igihugu ya mafaranga kirayafata kikayakoresha
muri ivyo bindi bituma ca gitoro kiboneka ku mafaranga makenya, bituma wa mwavu uboneka ku mafaranga makenya. Mugabo ikindi tugiye gukora kandi tumaze kugerageza twabonye yuko gishoboka, ni mwishira hamwe rijejwe kudandaza umuyaga nkuba n'amazi. Ego uyu munsi abantu barariha umuyaga nkuba n'amazi mu buryo bwa digitale. Muga kashitere turifuza gushiraho akabirya ku buryo umwene gihugu akoresha kashitere. Tuzoraba amezi 3 ya nyuma yariha umuyaga nkuba canke amazi amafaranga angahe. Dushireho systeme ishobora kumuha umukopo w'umuyaga nkuba n'amazi. Niba tworohereza mu buryo digital, tuzoshiraho na controle ku buryo wa mwene gihugu, murabizi abarundi n'akadeni haraho akarose kugira ngo akishure biba biheze. Mugabo umurundi ntazemera kuba mu kizime, ntazemera kubaho atagira amazi kubera kakadeni. Tuzoshiraho rero uburyo bukontorora yuko uyu muntu afise umukopo w'amatara canke amazi adasubira kwemererwa ahantu kugura amatara aciye ku buhinga bundi bukoreshwa mu kubigura atarariha. Ibi rero turiko turavuga turabishoboye kandi turamaze kubigerageza, hasigaye gusa yuko twegera Regidezo tugiranira nabo ubwo bufatanye, umwene gihugu ntasubire kurara mu kizime kubera yabuze ibihumbi 10 uyu munsi, kandi ivyo bihumbi 10 ejo canke hirya yejo azobironka. Kuko uko igisagara kibamwo umwiza, niko na babantu bakeneye kubaho bivye baba barose akanyuro kaho baca. Ati mwari mwadutebeje batanguye gutwenga bariko barabiye video je nabibona. Tuba duse n'abasozera. Niki kintu cyagikeneye tutova ngaho tutavuze? Ikintu gikenewe cyane nuko nkuko natanguye ndabivuga, abarundi n'uyu munsi Juste Gaël kugera muri ca gihugu cifashe, tubanze twemerane, tubanze tube nk'abanyisirayeli. Bakubwira yuko umunyisirayeli ashobora kuba abariya kuri Ave Maria, mugabo yumvise ko uwundi munyisirayeli mugenzi wiwe afise ibutike yari mu Ruziba, kandi hakaba harimwo icyo akeneye, agasimba Gare du Nord, agasimba Centre Ville, mugagiye gushorera wa munyisirayeli mugenzi wiwe. Natwebwe rero abarundi twumve yuko dutegerezwa gukundana, dutegerezwa kwemerana. Uyu munsi hari habazi yuko amafaranga yo muri kashitere agira muri rya carte SIM. Oya sivyo. Irya carte SIM ni kiraro conyene kigushikana mu mashine nyabwonko za kashitere. Kandi ibi bisata bikora itumatumanako ry'amakuru turafitaniye ubufatanye bwuko umwene gihugu atunze uwo muhora wiwe ashobora gushika muri kashitere ariwo aciyeko. Twumve rero akabijya muri kashitere dufise. Ushobora no kwiyumvira ati mbega banyivye telefone, kuko telefone ijana na carte SIM, ya mafaranga yanje nzosubira kuyaronka gute? Muri kashitere naho uwo muhora wakoresheje kugira ngo ushike muri kashitere woba wugaye, ntagihe na kimwe Uburundi tuzobaho tudafise ikigo cyo guhanahana amakuru. Naho haza gishasha ugacutora iyindi karata SIM nshasha, ya mafaranga wari ufise kuri wa muhora wugaye duca tuyimurira kuri ya konti ya kashitere wuguruye kuri ya carte SIM nshasha. Vyongeye kandi muri ubu buryo bwo kuri internet, buryo warubizi ko atamuhora no muri kurakoresha iyo telefone, naho atakarite SIM ibirimo uzobika, uzobikura, uzorungika, uzoriha ibidandazwa, uzoriha obeyere. Rero
duhamagariye abarundi kumva yuko dutegerezwa gufatana mu nda, twumva yuko tutari hamwe ntavyo twoshobora, ariko twese nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi abivuga, turi hamwe birashoboka. Kuko hari utangura kumva Kashitere niyo wa muhungu wo kwa Mariko wo kwaruka na bamatayo, agacareka kugira iki kuyizera, muga iyindi yavuye ni yatazi. Uyu munsi Smart ikiri ngaha, mugabo nkwara afise amayinite muri Smart canke iki burya yarayarose. Uwo mubaza ati none Smart igeze mugabo muri ubwo buryo bwo kumenya ati ni wa muhungu wo kwaruka no kwandi, uzovuga ati se wewe niruka basi kuko ideni ntirihera ugenda ugishuze nde umuryango. Nico gituma rero duhamagarira abarundi guhindura uko twiyumvira no kwizera ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu, niho tuzoshika vyoroshe cyane muri 2040 Uburundi igihugu cifashe, 2060 Uburundi igihugu giteye imbere. Nuko ndabashimire cyane nyakubahwa muyobozi. Murakoze cyane, turabashimiye gose, tukizera yuko namwe musanzwe mukoresha Kashitere, mbere Kashitere yacu akadepo, hanyuma mwongere muterere n'igihugu naho muza gufata igihumbi kugira ngo ubone yuko twariko turavuga uyaterere obeyere naho utarufise icyo ugomba kuriha, muzosubira muhurira ahandi hantu uzosange cyo bakoresheje ryabarabara riji wawe, hanyuma nayangendeshwa yawe uhashike utiri uraca muri bya binogo. Murakoze cyane. Nibaza ko abajejwe gushira muri Kashitere bavyumvise Muga ko yari iteka ridasanzwe nyakubahwa muyobozi. Murakoze cyane gose Juste Gaël. Nuko reka ndabashimire mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe. Ubwira bumva natera ibinompo. Nta bundi buhinga ushobora gufasha kubika cyangwa kubikura mu mwanya muto, eka mwumvise ko na Albert vyamaze gukunda kandi ma service vuba cyane tugiye kubabwira amakuru menshi ya Kashitere. Ni harambe rero kubika no kubikura, ni harambe ubuhinga, ni harambe iterambere mu gihugu, ni harambe Kashitere. Kuri mikro ya nyene Juste Gaël, nyuma kamera mwita umusaza ndavuga ati bye bye cha Zalvista. Urahushura umushuro hushura none.